abarundi bajabuka baja muri Tanzania ngo rimwe na rimwe ntiboroherezwa naho baba bafise impapuro zibaranga. Ibi rero bikaba bimwe mu vyashikirijwe n'abashingamateka mu gihe mu nama nshingamateka bari batumiye umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi kugira ngo abashikirize itegeko riraba ivy'uruja n'uruza rw'abantu abava mu gihugu baja hanze n'abava hanze binjira mu gihugu c'u Burundi. Reka tumubirize umushikiranganji Gervais Ndirakobuca kuko hari n'ibibazo byinshi yishuye by'abashinga mateka. Ikibazo gikurikira cyabajijwe na Honorable Antoine hanyuma cusugwa na Honorable Gwasa aho babaza ukuntu abarundi bitwaza impapuro za muri karengane ku mipaka ya Tanzania bafatwa. Ni kibazo kitoroshe na gato ariko mufatiye ku byo meje kuvuga hejuru mugafatira nuko abatanzania benshi twarabanye hariho n'ababayeyo bari mu bihe bitameze neza bari ngaha ariko abatanzania basanzwe bagoye nuko kenshi gusa bakunda kuvuga yuko ibiturire byinshi biri ngaha mu Burundi bwacu ariko nibaza yuko akari mu mpene ariko kari mu ntama. Ibi nibaza ko ata muntu n'umwe naho bavuze gusa ati biraba bafise amarese pasa atasa mu passport nta ngorane. Nibaza ko n'ufise passport ashobora kuba nawe nyene yahaciye umunsi bavyutse neza ariko ari gusanga nabo nyene biguburije. Iki kibazo rero nibaza yuko ko turi muri community imwe nibaza ko ari bibazo tugiye kuvugana na mugenzanje ajejwe ibyo kwinjira muri yasuko bimeze kugira azokivugana na bagenzi bacu. Ariko iki nico batangaza cyane murazi neza yuko n'ubu avec covid usanga bitoroshe iyo bene wacu bava mu gihugu cya Tanzania baje mu gihugu cyacu uretse ubu byatangiye guhinduka ariko ejo bundi bakubwira bati ni gupinga. Twarabonye amakankayo twarabibonye mugabo abatanzania tubanye neza by'ukuri nta bidoge hari mugabo twebwe abarundi uko tumeze nuko natwe tubana neza gusumba. Ariko kandi yavuze gusa abanyamakamba bo mbere bari bafise n'uburenganzira bwo kwinjira muri Tanzania atanagise pase bafise ka gapapuro gusa gasanzwe kamwe batora kerekana ragomba zinaje. Nibaza ko rero ni bibazo byo kwicarira ariko nibaza yuko atanzira kirasha tuvuganye nabo bizotora inyishu kuko ababikora sinibaza ko babikora kubera ko batumwe n'igihugu babikora ku nyungu zabo. Murazi yuko imisi yose igiturire gitangwa ni convention entre des individus ucakiriye n'ugitanze aba muri byagiye kuronderayo. Ibi rero nibaza yuko bitosimbisha umutima, nibaza yuko tujye gutangira kuvugana na bagenzi bacu ba Tanzania uko umushikiranganje hagati mu gihugu turavugana. Nibaza ko tugiye kuvugana hanyuma na mugenzanje nawe wa yase bavugana na mugenzi we eka mbere n'ubujejwe imigenderanire nawe avugane n'ubujejwe imigenderanire kugira byo kuri iki kibazo tugikure mu nzira aba bariko baratukisha igihugu kibanyi babimenye hamwe nabo babikorereko. Niyo nyishu ushobora gutanga kuri iki kibazo. Ikibazo gikurikira cabajijwe na Honorable Karera yavuze ibijanye n'intambamyi navuze ngaha acabaza ati mbega ariko arakogwa iki kugira izi ntambamyi zive mu nzira. Nivyo intambamyi nazivuze mugabo kuzikura mu nzira cyangwa mu nzira no munsi nyene mugabo uko amategeko agenda arajaho niko kurugira bageze ko azakura mu ntambamyi
azakura mu nzira intambamyi zimwe zimwe, hanyuma tubonye ko akeneye guhinduka tukayahindura kugira turabe ko kucikira izindi ntambamyi kugira ngo zive mu nzira. Nico gituma bavuga yuko na roi ari dynamique. Mugabo hariho ibigoye, imipaka iwacu murazi ukuntu imeze, hariho aho usanga hatagira n'ikimenyetso natire, usanga rero bitoroshe, usanga uruja n'uruza ari free, kurengana utambuka utamenya nuko wageze ku mupaka. Urumva rero ko ari ibibazo atari byo guca dutorera umwishu ubu nyene vyihuta, naho ko ari ibibazo byo kugenda buke buke dukura kimwe mu nzira dushikira ikindi natwe ko tugikura mu nzira, ko tuvuze ngo tubikurire mu nzira rimwe ntacyo twoshoboka, finale twosanga ataco twakoze. Ikindi kibazo yabajije yavuze ati hariho abantu, hariho uruhusha rutangwa ku muntu agomba gusohoka igihugu, akavuga ko benshi bidoga kugira baronke ubwo ruhusha. Uru ruhusha rero sinzi ko nza kumenya ubwo ariko, sinzi ko ari certificat covid canke sinzi ko ari ubundi ruhusha, ariko ndagerageza nishu uko ndavyumva. Nivyo ejo bundi harageze igihe abashaka kuja mu bihugu byo muri golf twabasaba yuko babanza gusaba urupapuro. Ivyo byari byavuye kuki? Iki kibazo kimbajije no muri komisiyo bari bakimbajije, byari byavuye kubera yuko twasanze hariho amarezo mu gihugu yari isizeho yatwara abantu mu bihugu dans le pays du golf bagiye kurondera akazi, mugabo tugasanga bagenda moyena amafaranga babanje kubaha, tugasanga nabo bagiye imishahara bahita baronka hariya, uyu yisigariye ngaha yamurungitse nawe afise ko pourcentage yiwe. Murazi ko byigeze gushika aho igihugu nka Amerika kigeze kudufatira ibihano, kiravuga yuko atamuntu afise passeport de service asubira kuja mu gihugu ca Amerika. Bijya byose byari byavuye kuri ibyo bintu ko bari batwagirije yuko mu Burundi hoba hariko harabera trafic des êtres humains. Murazi neza yuko hariho indege yagira vol administratif izanye abasoda bacu bari mu bihugu mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia, nayo nyene zahavuye zirahagarara kubera ko bavuga bati iyo ndege nisubirayo kubera yuko Burundi hari ivyo tubona tukabona neza. Ivyo byose byari byavuye kuri ayo makenga igihugu ca Amerika cari gifise kivuga ati mu Burundi hashobora kuba hari, mu Burundi ariko harabera urudandazwa rw'abantu. Tumaze kubimenya niho by'ukuri nk'uko mwagiye murakurikirana kubonesha kure, hariho abantu benshi bagiye barafatwa bagiye muri ivyo bihugu. Tumaze kwinjira indani dusanga by'ukuri hariho abantu bari barasizeho amasosiyete bita ko ariyo kuronderera akazi abantu, mugabo usanga by'ukuri ivyo bintu byari byaragiyemo abantu batari bake, harimo mbere n'abakozi ba leta. Nico gituma ico gihe no twaciye dushiraho iyo systeme yuko abaja muri bijya bihugu babanza gusaba urupapuro bakatwereka neza iyo bagiye ariho. Nubamenyesha ko twanditse n'amanote tuyarungikira ibihugu nka Tanzania, nka Uganda na Kenya, tubabwira yuko atamuntu yosubira kuririra indege muri ivyo bihugu aja mu bihugu by'Abarabu. Ivyo twarabikoze kubera yuko aho tumare gufatira iyo ngendo baciye bahindura gufatira indege ku kibuga cy'indege ca Bujumbura, bagaca bagenda n'amarise pase, bazafatira indege Tanzania, abandi bazafatira indege mu Uganda, abandi bagafatira indege i Nairobi. Iyo ngingo rero twarayifashe ku neza y'igihugu, kandi tumaze kuyifata twarabonye yuko izo ngingo igihugu ca Amerika cari cafashe caciye kizisubirako. Ubu abantu baragenda muri Amerika bafise amapasiporo de service atangorana n'imwe hari. Yari ingingo rero twari twafashe yo gukinga
yo gukinga kugira by'ukuri ico kintu kitwa urudandaza rw'abantu gihagarara mu gihugu. Ariko kandi no muri selectire ya leta imaze kubibona yariyumviriye by'ukuri ko abo bantu bogenda mu muco. Nico gituma yaciye ishyiraho mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire bwaciye bushyiraho ini direction yijejwe abo bantu kuronderera akazi abo bantu. Nibaza ko rero no munsi na direction de l'emploi iri mu bushikiranganje bwo kumenye Burundi n'amakungu, nibaza yuko iri kirakora by'ukuri kugira haboneke ni convention, haboneke de convention n'ivyo bihugu bikeneye iyo main d'œuvre kugira abantu bose bagende biciye mu muco. Leta iziyo bagiye, ambasade zacu ziraba bijya bihugu zibakurikirane, hama by'ukuri n'ukuntu bafatwa nabi nase gufatwa nabi bagende gukora bitunganye. Ibyo tukabigira kubera yuko twabonye yuko ibi byadushikiye byashikiye n'ibihugu bibanyi nk'igihugu ca Tanzania, igihugu ca Kenya, igihugu ca Uganda, naho kugira babivemo hagiye hari amasezerano yahujije ivyo bihugu birondera abo bakozi n'ivyo bihugu kugira bagende baciye mu muco. Nibaza rero yuko ubu mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu, nibaza ko bariko barakora kugira by'ukuri abantu bagende baciye mu muco, habonetse ayo masezerano ahuza leta n'ivyo bihugu birondera mendevu. Ikintu cyo nabonye nico nivuye ko aricyo mwambajije ku bijanye na certificat covid yoyo nibaza ko itangwa mu bihe naho bashika rimwe na rimwe ugasanga ari utashoboye kuyironka ku gihe. Ni ibintu tekinike navyo birashobora gushika kuko nkuko twamakagize ubuzima n'ibisezerana uba wateguye iki mugabo ugasanga nicyakunze ama bigashobora gushika. Niyumviye izo dokima zibiri nizo naciye nibwira ngo iki ikibazo kindi mwabajije ni kijanye n'ukuntu impapuro no gutwara document de voyage zitangwa, mukavuga muti mbega ko hatangwa resi n'yatangwa bordero. Ibi bivanye n'amasezerano twari dufitaniye na societe yakora les documents de voyage. Tukigira amasezerano bari babonye neza yuko hoba resi uwo muntu aza kwerekana ko yamaze kuriha amafaranga kuri konte yaja kwa ayo mafaranga yari muri banki. Ubu nico cari canditse muri ayo masezerano. Mugabo no munsi ko les documents de voyage zitangwa na leta, amasezerano n'iyo societe turiko yahagaze, ubu turiko twisubanya kugira leta ibikore yonyene. Nibaza yuko ico twobona gikenewe ko yoba ari bordero canke yoba ari resi, l'important nuko tumenya ko amafaranga yashitse kuri konte yategerezwa kujako atamatesheri bashobora kujamo. Nico kiba gikomeye cyane. Ikindi kibazo cyabajijwe na Honorable Apollinaire yavuga ati abarundi bagenzi bacu bafise le passport ati iyo zaheze ati birabagora cyane kugira baronke izindi. Agaca baza ati mbega iri tegeko rizanye akarusha kahe kugira baronke izo rizanye akarusha kahe kuri icyo kuri abo bene wacu. Iri tegeko ntiryaje rivuga ukuntu abantu baronka le passport, mugabo twebwe tuvuga tuti kurya umuntu mu kuronka akaranga muntu abanza gushika kuri komine. Nitwumva ukuntu umuntu yoba ari hanze agacandika ikete ari hanze ni muntu umikira passport. Tuvuga tuti ko ari urupapuro rufise akamaro
kandi akamaro kadasanzwe. Uwari hanze pasiporo yiwe yaheze naze ashiki Burundi asabe yindi abone diforme, kuko ikibazo aho kiri kuri izi dokima uko usanga umuntu uko yagiye ameze amaze guhinduka, iyo akiri muto arakura, amaze gukura naho arasaza, ifuti irahinduka, imaje y'umuntu irahinduka. Nico gituma tuvuga tuti naze ayishike ngaha yisabe bayimuhe, ama ashitse ngaha bayimuhe ayisaba ari hari mugabo ntayironka ari ya distance. Ibi tubivuga kubera binafasha no kwiyumvamo cya gihugu ciwe. Kubera iki atwara passport azi kwizohera presenka ntiyipange wenyene ngo planifiye ati après 4 ans zosubira i Burundi nze kurondera ikimaro voyage. Bahejeje kuri cya hirya no hino, itegeko rero ryavuye ritorwa n'abashinga amateka bose bari bahari. Ijana